Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi abaramutse ndabaye n'ikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba twacagekezo rya 14 ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2025 ngende ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari muri Kenya, Zambia, Afrique du Sud, abari muri Afrika yose muri rusange tutibagiye kubari mu mugabane wa Burayi, Amerika ndetse na Aziya bose bumve yuko tubaramukiye cyane tubaha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba nkuko bisanzwe murabizi Simba Ndumwe ndi kumwe n'amusanguzi wacu ku ruhande muramubona turaje kuno mugoroba kugira ngo tubabwire cyane ku ma situation yabaye kuri uno munsi baramusanguzi ikaze ni gwawe kuri B-Info Plus. Yes, urakoze cyane bwana journaliste ikanje ndakuramutse nizera ko umeze neza cyane gose. Reka nce ndamutsa abadukurikirana aho muri hose uko umujournaliste yabivuze baraho turi kumwe hano mu gihugu cacu cyiza cy'u Burundi n'abari nyuma y'igihugu cy'u Burundi. Reka kwanje ndamutse umutama w'amateka nubwo tutashoboye kubonana yari yashatse kuza kuturamutsa ariko umwanya uca uramugora turamuramuka ijombe yuko twari twishimiye kuramukanya nawe kumbure umwanya wamukundira aze agaruke cyane gose. So imbere yuko twabana aba journaliste tanga bwa butumwa baturungikanya hama duce twibandaniriza cyane gose. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Bwana musesanguzi imbere ko tuje amakuru yacu yuno mugoroba ariko no bubanza kuzana ka video gato nabonye kaba wazanendo mu gihe bagira baje ku rugamba. Sinzi ko wakabonye aho uwo no kwita umufumu wawe yazabatema bwana musesanguzi bikanka ko batemuka kumbure ngiyani bwabo yiwaho zutubwiye bwana journaliste iyo video ntabwo ari shasha iramaze igihe ni video kubatashoboye kuyibona cyangwa batigeze bayibona. Ni video novuga ko bari ko bagira practice aho aba wazarendo baba bahejeje kubaha imiti kama mbere yo kubaja ku mafro hama bagaca mupimirako bagatora umupanga bagatema bakaraba kugira barabe yuko umuti woba wakoze. Buri hariho nakandi ka video bona journalist sinzi ko urakabona nako hoho bahejeje kugutema baca bakurasa kugira ngo barabe yuko umuti wakoze. Rero kaya ka video sigashasha karamaze igihe kandi abawazarendo bobo cyane barizera bakubwira ko bizera imiti kama ngo hamwe n'ubushobozi bw'Imana niko bakubwira abawazarendo. Bwana musesanguzi numva twosimbira ku ma operation nyezina yabaye kuri no munsi ubona yuko habaye imigwana ahantu henshi yagiye atandukanye. Ndashaka duhere kuri neza na neza ku ma operation yagiye arabo mu bibanza bigiye bitandukanye aho ubona kuri no munsi bwana musesanguzi imigwano yabaye myinshi yasubiye kuza iraba ngahano hiryo kumva ama operation yagumya koreka. Turaza guhera muri Walungu tubashe kubabwira ngene operation zagenze saho gusa turasimbira no muri Masisi ibintu ntivyari vyoroshe. Turaza gusimbira no muri Kabare Rucuru ndetse na Warikari naho tubabwire ingene biba byifashe muri rusange. Ubona yuko hose imiriro yiriwe iraka nyinshi yatangwe muri aka gatondo kuno munsi kinekerezo rya 14. Bwana musesanguzi reka nongenda guhikaze unatubwire cyangwa tubwire ku muriri ibijanye na operation yagiye abo mu bibanza bigiye bitandukanye. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Reka dore hano muri Walungu nkuko wabivuze Walungu imigwano ikomeye cyane gose yahuje aba wazarendo hamwe n'inyeshamba za M23 na RDF aho mu byukuri amakuru dufise yemeza yuko RDF batakaje ingabo
zigera ku 10 inyuma kabisa y'imigwano itari yoroshe. Ariko kandi no ku ruhande rw'abawazarendo biravugwa yuko nabo bahasize ingabo imwe n'abandi bagera kuri 2 bashoboye gukomereka. Amakuru hano Walungu abandanya avuga ko abawazarendo bashoboye kwegeranya ibigwanisho bitari bike bya gisirikare byashoboye gutabwa n'izi nyeshamba za RDF mu gihe bari bahanganye kuko umuriro wabanye mwinshi biba ngombwa yuko bimwe n'ibindi babita kugira ngo bashobore gukiza ayabo magara. So hano muri Kabare naho bona journaliste muri territoire ya Kabare intambara ho bivuga yuko kuva ku munsi wejo yari isutamye muri Kabare bien intambara yari isutamye cyane cyane muri Kahungu na Kabushwa. Hano kabisa niho bivuga ko intambara yasutamye kandi na n'uyu munsi intambara yiriwe kabisa iriko irasekera. Aha rero amakuru dufise ava hajya muri Kabare aravuga yuko abene gihugu benshi bamaze guta izabo kubera gutinya cyangwa se kubera kugira ubwoba bitewe n'urwamo rw'amasasu rutagira uko rungana rukomeza kuvugira hano muri territoire ya Kabare. Ngira ngo bana journalist cyumva yuko atabikorwa biriko birakoreka hano muri territoire ya Kabare cyane cyane muri bino bice biriko biraberamwo imigwano. So bivuga aha rero ibi biriko birababona journaliste mu gihe hariko havugwa yuko hariho ibiganiro biriko birahuza leta ya Kongo hamwe n'izinyeshamba hajya idoha muri Qatar. So ibi rero turabimenyere cyane gose bona journaliste kenshi iyo hariho ibiganiro bamwe bikika muri ivyo biganiro kugira ngo kenshi abaroberi baca bikika muri ivyo biganiro kugira ngo bubire abandi. Ibi biriko biraba mu gihe bisa nkaho bari basezeranye yuko bahanye agahengwe kugira ngo barabe yuko bashobora gukemura bino bibazo bariko barapfa biciye mu nzira y'ibiganiro. Ariko aha twomenyesha abadukurikiranye yuko zino nyeshamba za RDF mu mateka yabo ntabwo bigera baha agaciro ibiganiro n'umunsi n'umwe. Aha twobibutsa yuko na Perezida Habyarimana bamugandaguye bavuye mu biganiro i Dar es Salaam kandi yari yemeye byinshi mu byo basaba. So bivuze ngo rero hano n'abawazarendo nka hamwe bojyama umukondorazosi bazokwikangura ibintu byamaze kugera iwandabaga. Perezida Chirombo agomba kuyakanura. No kwibutsa abadukurikirana yuko kudeta yahatswe mu ndwi iheze nayo nyene yabaye mu gihe bari basanzwe bari mu biganiro idoha muri Qatar mu gihe byavuga yuko bari mu gahengwe k'amahoro. So rero bona journaliste mu mateka y'izinyeshamba za RDF ibiganiro ntabwo mu by'ukuri bigera babiha agaciro n'umwanya na muto cyane gose. Bwana Musisanguzi mbona wogira ku ngaha za Rucuru ndetse warikari na za Masisi naho ndabona habaye ibidasanzwe. Yes, reka dusimbire muri no Kivu naho bona journaliste neza na neza novuga ko muri nako izinyeshamba za M23 zashoboye kugaba ibitero bitoroshe cyane gose aho mbere novuga ko bisa nkaho byari ibitero by'amahasa. Reka nabiti ibitero by'amahasa kuko bagavye ibitero bibiri biremereye mu buce butandukanye neza neza muri territoire ya Masisi muri village bitwa cyangwa se bita Showa ni muri groupement ya Buwabo. Izinyeshamba za RDF zagavye igitero kiremereye kabisa ku birindiro by'abawazarendo. Amakuru dufise ava hajya aremeza yuko kugera isaha imwe y'ijoro imigwano yari kiba kandi yatanguye mu gatondo. Urumva yuko bwana journaliste ni intambara itari yoroshe na gato. Nahajya nyene muri Nyabyondo naho nyene nyeshamba za M23 zazindutse zigaba ibitero ku birindiro vy'abawazarendo kugira ngo barabe yuko bashobora kwigarurira bujya buce. Naho nyine ntabwo byari byoroshe. Amakuru avayo aremeza yuko naho hageze ku mugoroba w'ijoro intambara zigisutamye kandi mu by'ukuri bakoresha
ibitwaro biremereye ni ukuvuga imbunda cyangwa se inkoho cyangwa ibigwanisho biremereye cyane rwose nk'uko tubibwirwa n'abenegihugu bari hajya muri bujya buce buriko buraberamwo intambara. No muri sheferi ya Bwito Bona journaliste ari muri Rucuro naho nyene biravugwa yuko zino nyeshamba zashoboye kuva ku munsi w'ejo kwagaba ibitero, aho bivugwa yuko mbere zashoboye no guta imfane cyangwa se ishavu ku benegihugu, zikaba zashoboye kwivuga n'abenegihugu batari bake kubera ko abawazarendo bashoboye kubazibira bikomeye. Ariko rero ku rundi ruhande muri Warikare abawazarendo nabo bagavye ibitero bikomeye hajya muri Kisimba. Ni ibitero twovuga ko bitari byoroshe kuko byatanguye kuva ku munsi wa samedi, aho abawazarendo bagumye kabisa bagaba ibitero bitoroshe ku birindiro byaziyanyeshamba za M23, twovuga na Rusamba hamwe na Rukumbirwa ni groupement ya Ikobo. Abawazarendo kuva samedi baguma kabisa badodereya ku birindiro by'izinyeshamba za M23 na RDF, ariko ntabwo abawazarendo bashoboye kwigarurira bijya bice birimo byanyeshamba. Babonye yuko izinyeshamba ziko ziragwana nk'izita zigwana nk'izihevye, abawazarendo baca bakora hopli basubira iyo baje bava. So bivuze ngo basanze mu by'ukuri izinyeshamba za RDF zambariye urugamba, zari zabiteguriye kabisa, barahangana mugabo abawazarendo ntabwo bashoboye kubakura muri bijya bice. So bona journaliste, izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo urabona ko bigaragara ko zatanguye gushasha. Ni imigwano iriko iraba gushasha, mbere yanahinduye n'isura. Aha ndavuga mu minsi yahera twumva ko ari M23 gusa yagaba ibitero, ariko kuri incuro abawazarendo nabo ubu bariteguye baragaba ibitero. Ntabwo bariko baragira ama defense gusa, ntabwo bariko barakira ibitero. So biboneke yuko abawazarendo baramaze gutahura neza iyi ntambara iyo ariyo, baramaze kubona neza iyi ntambara iyo ariyo. So aha rero nivyo ntabwo nanirwa no kuvuga yuko zino nyeshamba za M23 amahirwe yazigabanukanye, kubera yuko ubwa mbere bari bafise amahirwe menshi kuko abenegihugu ntibari bazi ivyo zino nyeshamba ziriko zirarondera. Ariko kuri ubu kubera ko habaye resistance yakozwe na FDNB bari kubona abawazarendo, byatumye n'abenegihugu bamenya intumbero ya zino nyeshamba kuba zatanguje iyi ntambara hano mu gihugu ca Kongo. So bivuze ngo rero nubwo wo kwigarurira, ndavuga izi nyeshamba nubwo zo kwigarurira ibice bimwe n'ibindi zikisubiza ibindi bice n'ibindi, biragoye yuko iyi ntambara bazoyitsinda, kuko ubu biragaragara neza yuko bahanganye n'abenegihugu. Intambara abawazarendo bayigize iy'abenegihugu bariko bahangana n'abarobeye. Niyo mpamvu rero zino nyeshamba za M23 amahirwe yo gushika ku ntego yazo yaragabanutse ku rugero rwo hejuru cyane. Asante sana bwana Musisanguzi, mbona twobandaniza no mu bindi uratubwiye ibijanye n'ama operation yabaye no munsi. Kumbure hari benshi bariko baratubaza ibijanye n'imigwano, nizere yuko bashoboye kuvyumva. Ariko bwana Musisanguzi, hari amakuru dufise yuko umuyobozi wa diocese cyangwa umusenyeri yoba barizwa mu ntoki z'abajeje umutekano mu gihugu ca Kongo, ni nyuma yaho bamwiketse yuko yobakorana n'izi nyeshamba. Ndagusavye zo kubifatanya. Nino nkuru ivuga yuko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikomeza kongerezwa muri Kongo kugira ngo baze gurenforcer ama defense y'aba M23 ari ngaha muri Sud Kivu ndetse muri Nord Kivu aha mu busero bw'igihugu cya Kongo. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Mu by'ukuri iyi ntambara iriko irabera muri Kongo iriko irerekana cyangwa se irikiraserura amabanga menshi y'ivyama byihishijwe mu ntambara zikunze kubera hano mu karere, sivyo?
duhereye wanashaka hano mu Burundi bwana journaliste warakunze kumva abitwa ngo nabakozi b'Imana abakorera Imana bagira ama declaration atandukanye kubijanye n'intambara umuntu akayoberwa by'ukuri kuva ryari abakozi b'Imana basigaye bakina politiki so rero haba mu Burundi canke muri Kongo canke mu bindi bihugu bitandukanye ndahamya yuko abareswandiza abakozi b'Imana kenshi bakunda gukorana n'imigwi y'iterabwoba sinonagira n'isoni zo kuvuga yuko bakorana n'imigwi y'inkorabara sivyo so rero uyu kuba yafashwe d'abord amakuru avuga yuko yafashwe kubera ubuhinga abanyamerika batangiye gukoresha bo kugira ngo badetecte abantu bariko barakorana n'izinyeshamba za M23 bwihishwe aya makuru ndavuga ndayikurako ntabwo mu by'ukuri nayakoreye amatohoza kugira ngo nemeze yuko ari abanyamerika bashoboye kudetecta bino bintu ariko ibihari nuko uyu musenyeri yafashwe kandi nizo message zaragiye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye sivyo so rero kubona bivugwa yuko uyu musenyeri cyangwa se urwego kumburera yarahagarariye goba gwa rusanzwe rukorana na zino nyeshamba za M23 novuga yuko atagitangaza gisanzwe kirimo bwana journaliste kuko ndibuka yuko no muri Warikare niho basanga hari amaminisio mu kigo cya Eklezia Katolika muri za Masisi imodoka za Eklezia Katolika nizo basanga ziko ziradeplasa inkoho n'ibindi bigwanisho bitandukanye so rero novuga yuko ahubwo bari baratevye gukora kino gikorwa kuko deja amakuru bari basanzwe bayafise kuko nimba muri Warikare na za Masisi mu bigo bya Eklezia Katolika ariho bashobora gusanga izi nyeshamba za M23 ariho zabitse ibigwanisho byazo none bibaza yuko byijanayo wapi mu kigo ca Eklezia ingene tuzi Eklezia ibimeze yubatswe kandi yubahitse inatekanye ninde muntu yo kubahuka gufata ikigwanisho ngo agitwareyo bano basenyeri batabizi nta numwe ibi rero ntabwo nuvuga ko ari gitangaza ahubwo nibakomeze gukora kandi abyita urusako bakomeze gukora urusako muri bajyanye ne bitwa abakozi b'Imana ntibareze muri Eklezia Katolika gusa baje no muri ajyandi madini yitwa y'abakizwa ajya madini y'abanyamurenge najyandi madini novuga ayariyo yose ukunda gusanga kubera ko zino nyeshamba ziba zizi yuko mu madini badashobora kuhikeka no kuhiyumvira baca rero nabo bagira iki bakopera n'abayobozi bajya madini ubutabyemeye baramwica cyane gose cyane naho urashobora no kubikora ko yakutabyemera kubera ubwoba usanga rero kenshi ibigwanisho byabo babyunguruza n'imodoka z'amadini atandukanye cyangwa ugasanga mu bigo by'amadini hajya mu mashengero niho bariko baranyegeza abarobere batandukanye baziyanyesha so rero usibye ko atagitangaje kirimwo birateye isoni kubona umuntu byitwa ko ajejwe gusanasana imitima y'abantu ariko arakopera reka tubyite n'abaroberi inyeshamba ziriko zirasambura irya mitima y'abajya abantu ziriko zirica zikangaza bamwe n'abandi mu by'ukuri birateye isoni biranababaje so rero reka nce mbanira kuri kino wavuze bona journaliste nivyo koko hakomeje gucicikana amavideo atandukanye y'abamwe n'abandi bivugwa yuko ari inyeshamba ziko zirava mu Rwanda zinjira mu gihugu ca Kongo mugabo nashaka ndakubwira bona journaliste aya ma message yuko muze muratirako attention muze murayitondera kubera yuko izi nyeshamba za RDF mu bigwanisho bya mbere zifise kandi bihambaye nukurema ubwoba mu bantu sivyo ajya ama video
urashobora gusanga amaze imyaka ahari mugabo kugira ngo berekane yuko bakomeye kandi bahambaye basagirije igisagara ca Uvira bagaca baguma bagarukana y'amavideo berekana yuko bakomeje kuranforsa ibirindiro vyabo muri Katogota na Kamanyola. Aho umuntu ashobora kwibaza kuva mu kwezi kwa kabiri bariko bararanforsa ibirindiro vya Katogota Kamanyola bamaze gutera intambuko zingana gute? Nta nimwe sivyo. So biboneke yuko rero nubwo bariko barahashira ingabo tuvyemeranye ntaco bariko baramara nta na kimwe ni just gutakaza umwanya nukure mu bwoba mu bantu gusa. Jemere bona journaliste iyi ntambara uburyo ndiko ndayibonamwo uko iminsi hera niko ndayibona mu yindi shusho sivyo. Uko iminsi yicuma niko iyi ntambara ndayibona mu yindi shusho. Izi nyeshamba ingene zavugwa zikomeye vyagenze gute kuva muri Fevrier kuva mu kwezi kwa kabiri ubu turi mu kwezi kwindwi itariki 14 ntibabe barafata Uvira vyagenze gute? Baracakenyura bwa bukomezi zijyanye shamba bavuga zifise bwa bukomezi bakoresha gufata Goma za Sake Minova na za Bukavu bwagiye hehe? Nibareke rero kwica abantu mu mitwe nta nguvu bafise nazo kuko iyo bari bazifise Uvira kera baba baramaze kuyigarurira kabisa nta nguvu bafise. ubwo video mabesha ngo noneho ngo bavye amashari do komba ngo soneye pri ama autobrende brenda kazi ama special force yatangiye kuzimbere y'igihe yongira barayishe yarapfuye yaraheze ubu bafise abandi sinzi ngene banabita naho urabona ko nabo batacu bakavuga ngo na ama special force ntavyo bakivuga. So, none aba bariko barazana nibiki nivyihe bishasha bazanye ku rubuga rw'intambara tutabonye ko byose twamaze kubibona ubukomezi bwabo ko twabubonye aho bugarukira nibika yuko barazana. Ndavuga rero yuko ntabwo no biteba ko kabisa bona journaliste tureke gutera ubwoba mu bantu ingabo nubwo bozizana ntaco ziriko ziraza kumara nta bishashe kabisa twozitegako. Bwana Musesanguzi mbona ikiganiro cyokigira kirekire kubera ko urabona ko n'umwanya uri kuragenda amazi yazindo yageretse kure kandi nijoro riko rirataha. Reka ndagushimire cyane kwano makuru shoye kudushikiriza kuno mugoroba. Urakoze cyane bona journaliste. Reka nandi ndagushimire mbere nshimiye n'abadukurikirana nabo bari hose amasaha nkuko yavuze ageze kure kumbure Imana nabidushoboza tuzosubira guhura mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Kashimiye cyane abantu bose badukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugera no munota. Nizere yuko bahumviye byinshi yaba ama operation yagiye araba yaba ibyo no kwita amanyembwa abakozi y'Imana bakomeza gukora byose umusangozi yagerageje kubivuga mu majambo asesanguye kugira ngo mu bitabo. Kandi ndabashimire cyane nizere yuko zongera guhura ku munsi w'ejo nk'umusangozi abivuze. Bye bye.